Ntiwigeze wiyumvira ko ushobora kwanga? Oya, nivyo baho. Nivyo baho. Nivyo baho kabisa. Hari abantu bavyumvira. Crown ni mu Mario. Benshi bavyumvira akico ico nababwira cyo sagashora muri tuvugije ukuri nyine ugera bundusha ego but I'm not Mario ntabondi bavyumva iyo kuba uvugana n'umukobwa umubwiye gusa ko umukunda gaca yemera nyene atarize kuko oya defo ya niyo ngeni kalite niyo neta kalite nawe urazi bifata kanya koresha guhita nk'umuntu ubuzima bwose man sikintu coroshe ikintu witondera gusa nakunze ndavuga vraiment ndavuga kandi ndavuga nyine amajambo mazima kugira ngo ubona kunze nyine ndamukonvenke avuga ati yego ko umukobwa kukubwira yego sinva byoroshe byakenze cyane gose wari umunsi namarira y'umunezero agakoroka rero murazi kujya bari surprise ntavyo yarazi nawe nyene ntavyo yarazi twatembereye turacano ngaha ntiyarazi what's gonna happen yova bishika. Bonjour mesdames et messieurs les fans de Buja Flavor. This is Bujahit TV, the number one channel of this industry of Buja Flavor. Chakinyamakuru cy'amakibazanira bishije muvuga muri industry of Buja Flavor. Hungu tumo tubikora reka tuze dukengurikira Imana hamadusura dukengurira abakunzi ba Bujahit TV. Yes novuga uno munsi rero turi kuzatibiteka. Novuga Crown Rema uno munsi twanose novuga amahigwe novuga agira kabiri twuvugana na Crown kuko je nibuka bwa mbere twaravuganye ariko sinarose umwanya munini no kuvugana kumubaza byinshi ariko uno munsi rero akaba afite kuvuga gishasha turaza kuvugana kandi yarasanzwe kandi yarabaye na shasha yarase ngwanda kuja n'ubundi buzima bushasha twari kuri Crown bite Crown ni sa bro biraza neza yameze neza Crown kuno musi kugenda gute kubwa Crown kuno musi novuga nti ibintu byose bimeze neza no kuri sinidoga byose biri ku murongo uko wari wateguye program kuza gukogwa urukora ko bigenda neza ga Crown cyane gose byose bigenda neza kandi byakunda Rikere kumenya ikintu Crown abanza gukora kenshi Imana yo mwongeye umunsi byashite ka Crown akavuka ari muzima akavyuka ari muzima ni kiki Crown abanza gukora yavyitse mu gitondo icambere coco no gushima Imana uravuga mu gasenga ugashima ko nakura mu amahoro hama rero ukatanga kugira iki gupanga novuga ni programme du jour bizokora ku munsi kuko buri muntu wese afise ivyo akora rero vuga rero umunsi nza guhera ngaha subire ngaha weje kugira ivyo navyo ntucugarukiriza ngaho ucushaka kandi mu biganza vy'Imana kugira ngo kuko Imana itari imbere byose birapfa burya niyo mpamvu benshi bakunda kuvuga ngo God first Imana imbere ya vyose hamukabisha mu maboko y'Imana and then ugahaguruka ugatangwa gutigita yes imisi yose niko bimera nkuko nyene ga Crown imisi yose Se Crown abanza gusenga hama mu nyuma gacitegura programme y'umunsi ibintu bikagenda neza ko bavuga yuko utanguza Imana imbere ya byose ibintu byose bikagenda neza ego Yes bakunzi ba Buja TV turaza kuvugana na Crown haruka kugira ubugeni Crown novuga haruka kurongo undi muntu mu buzima bwe mushasha tuzi niko tuzi ko Crown imisi yose yamayigenda na yamye ari ngenda numwe ariko no munsi bakari babiri novuga kera bari umwe ariko no munsi ni babiri kandi vuba mugiye kuba hamwe sivyo ego cyane gose turi babiri muga umwe singimwe turi babiri ariko kandi turi umwe ego yes novuga ni gikorwa Crown yaduhaye kiri kuri YouTube channel yiwe yitwa Ngora igikorwa cyitwa Ngora kiri kuri YouTube channel yitwa Crown Rema ni indirimbo waririmbiye nuvuga uwo mukunzi wawe canke wari usanzwe wifise ga Crown ataranaboneka ujya benshi barabizi umuririmbyi ni umuvugizi w'abantu bose je nshobora kurimba story ugasanga nimbye Benny nshobora kurimba story ugasanga nimbye Kuke bavyumva akari birashika ugasanga urimbye ivyo ubayemwo birabaho ako indirimbo sinaririmbye yewe ubona shima zari zihari ko je nvuga nti ivyo topic narimvye irumvikana rero topic narimvye mva ko ari umuhungu yiga atakamba atashaka umwanya akeni umwanya wo kundana yewe ako Jimmy akabisa buza umwanya sindimwo umwanya wenda office wose arangora cyane ikivuze ati rero wewe ni wayimuririmbiye ariko ari abandi kumbere yoba yarakoze arabani yaririmbye hajya ntazi na jewe ntazi babayemo muri ujya buzima babayemwo ntazi ni benshi yes hari abantu benshi kumbere waririmbye ariko utazi kumbere iyo ndirimbo yarabafashije Crown yes ni indirimbo kubera iki washinye kuyirekura yonyene ukayiha kuba utayirekuye n'izindi ndirimbo ko ni Crown urumaze igihe kinini tutakubona muri game kubera iki utashoboye kurekura album ugashobora kurekura indirimbo yonyene nivyo naimaze imisi ndi mu gacerere kanini cyane gose aka gacerere nubwo ntikatabaye kabi ahubwo kambere agacerere keza ko nagateguye mu bintu byinshi cyane gose
mu ruhande rw'ubuzima busanzwe n'uruhande rwa music. Wabivuze ko mu ruhande rw'ubuzima busanzwe navuye mu gacerere ndabazanira umuntu, ndabazanira umu berse, ndabazanira amutantine muki yego hama nonga ntegamo n'imiziki utire ngo kuri nasoye ari imwe navuze nti ko nari maze igihe ntari ku indirimbo reka mbanza ndabaye ikintu kerekana ati ndiho ndacariho yego rero indirimbo zirari nyinshi kandi vuba ndashobora kugira ikintu bita ako bivana organisation bivana ko nzona ko binkundiye kuko gusohora indirimbo ziri hamwe yaba EP canke album zikintu coroshe cyane gose yego birashobora gukunda konsolera indirimbo ziri hamwe canke kamande kura single ariko ndabemera ico ubu ni audio video ya biri hamwe yes bitandukanye na Crown wa mbere umwe wa mbere kumbure bishitse yaduha video canke bigashaka kaduha audio yonyene ariko no munsi Crown yahinduye rivati nivyo nzobaha vyose peu importe ziba ari album canke indirimbo imwe nazo bari indirimbo izanye n'amasanamu ya n'amasanamu kuri bashimye kubikora gutyo Crown burya ni benshi bavyifuza ko batabibona bivaye niki na manke y'iki y'uburyo rero jewe nubwo atari cyane simave nzibira ntushaka kumfasha ubu uvuga nti birapfuma ndafise abajama babona potential muri jewe babona Crown babona ubasha mfise bavuze bati Crown buri gusiga ikorwa tubwire dukutinze ibifunsi duterateranye hamusora ikintu afise bari ngaha nabari nyuma y'u Burundi gato yego nibo mfise ikorwa bazana duke hama nkakora umuti ngakora umuti bagufasha ivyumviro bagufasha uburyo bagakuba ego yes kuba ronsa imahigwe novuga Crown yo kuronka abantu novuga bagufasha mu gufata mu mugongo mbega Crown nka wewe kubwawe ni giki ubemerera ni giki wabemereye so icambere coco nabemereye ko ari kubaha umuziki mwiza kuko icambere coco burya naho ufasha umuntu atatanga ibintu vyiza bifubusa bibimfa gusa icambere nabemereye ko ari kubaha umuziki mwiza kandi ko ari gukondera promotion kuko akora vyiza bigaherera musi y'igitanda no kondera promotion kugira ngo ibintu bigaragare nabo nyene banyemereye kumfasha d'abord hano hama urazi ko umuziki atari lokale gusa uteza no kuba international ugahera kwanza mu babanye and then ukaja kuri zindi step mego uratwemereye yuko ni indirimbo ziwabo kumbure wifuza yuko indirimbo zohera ngaha hanyuma mu minsi iri imbere zikagera ku nuvuga kuri rwabwe mpuzamakungu yes none ku bwawe abo bantu kumbure bitanze kugira ngo bafashe Crown wibaza yuko bazokwinjiza ikintu uvuga Crown wow bazokunguka iki rero ikindi kintu abantu batazi si abantu banshaka kinyungu sinabantu na business ya muziki nayo barimwo gusa banzi kuva kera ko nshoboye bazi uburemere bwa tana yanje bakora mfasha tu nukuri nta kintu nakumira nteze ko bakora mfasha tu vyonyene bavuga ati yo Crown kwe ivyo muziki navyo tuzi iyo bija niyo biva we rero nk'umuririmbyi abizi iyo organize yonyene twe tuzogusapotinga financially uburyo hama umenyene bigenda ariko rero bon urazi ko burya umuntu abakeneye umuntu ubona kwita manager umuntu w'umujanama aba aje gupanga ibikorwa vyawe nk'iyo ndamuronse abitahura kandi abizi cyane gose kandi ashika kure afite ijuri shika kure ivyo bavyiza ego muri ubwo buryo rero mpabwa nabo bajama nabo bacuti twogira iki twogerageza uko bungana kose twabukoresha kugira ngo nagure imbibe yes ni cyane na Crown akubwira yuko babukoresha uko bumeze kose kugira ngo bwagure kuvuga buduha undi Crown mushasha tubwe tutamenyereye atandukanye na wundi tuzinga mu Burundi ego cyane yes ariko ni kintu mashe yifuza kumenya ati mbega kubera iki bashimye guhitamo Crown kandi tuzi yuko agize imisi ataboneka muri game kuba ni giki cyabasonise kibemeza yuko Crown azokorera koko azogira na wa mwite gukora so navuze n'abajama banje dutanzwe tuzinanye kuva kera mu bwana bagize amahirwe bagafata kanoti bakagatusha n'abaje manje sanu bambaye ngo twabonye umungu ngo twamudekuviye no nantu banzi bagize amahirwe bafata agafaranga rero shavuga ati jamaa yetu wakera tazwe kwenda kuririmba kandi abishoboye so let's help him reka tumufashe turakwetera intambwe muri music yiwe yes turabona ni gikorwa ciza mbega feedback mu bandi baririmbyi bagenzawe bari bagize imisi kumbure wari gwize imisi wari warabataye Crown ubona bavyakira gute ubona bavuga kwiki wow feedback ni nziza kabisa ni nziza cyane gose haba mu bafana batandukanye haba mu bamenye kuri indirimbo haba no mu baririmbyi bagenzi banje no kuri Mfise message nziza cyane gose zintera intege kugikorwa bagishimye
nukuri bagishimye cyane gose cyane gose feedback ni nziza cyane kuvyerekeye abafana nabo abantu basanzwe nabo nyene ya abafana banje avuga ati waratunyoteje gusa agashirire ka uje kabisa uduhaye ikintu cyiza cyane gose turashimye hari n'abandi bamenye kuri igikorwa nyene banambaza ngo bibaze ko ndi mushasha ntibameze ko ntibamenye ko maze imyaka n'iyindi ndirimba bari basanzwe bazi batazi ko wabatanze batazi ko nabatanze ni benshi batazi ko nabatanze cyangwa ndi mushasha ariko ndahari tu kandi barashima n'ukuri barashima rero ko urazi ko gusi ingwani gihari ni aya manuze yacu ma social network zimbuga zacu dukoresha rego nivuga nti ndikogereza gukuza uruga rwanje kuzikwe no kuzikuza zikure ko nukuri nivuga nti ntizirakura cyane gose nuvuga ni nka message nanje cyane nifuza gushikiriza wowe wese uzikukunda muziki ndundi genda kuri Instagram ya Crown genda kuri Facebook yiwe ya Crown genda kuri YouTube channel yiwe ugire subscribe nuvuga kuri Instagram yitwa gutega Crown nitwa Crown Rema hose nuko nyene Crown Rema wherever hanu hose Instagram Facebook nuvuga YouTube Twitter hose gene ugire follow kuri Instagram kuri Twitter ugire follow nuvuga kuri page Facebook ya like follow hama ugire nuvuga subscribe kuri channel yiwe hamugire like comment na share kugira ngo ibikorwa byiwe bashe kubona benshi cyane kumbere ni benshi bakunze kubona link cyangwa kubona notification ya y'indirimbo akayineglija cyangwa akafata minenegwe kumbere ntagende kuraba numva le contenu binindani kumbere icyo tumubwira kwanza kwanda kuri YouTube channel ya Crown ego ndabasavye n'ukuri wowe ufite amahirwe ko nka mega mu telefone yawe ukabona ikigo cy'umurundi cyose cyawe cyonje Crown cyawe cyande ukabona notification fyondako winjireyo ubugize ubumutira ikintu kinini cyane gose nubwo umuntu umenga ni gato ariko ubugize ikintu kinini umuhaye ubwo kwa ruhande rwa music mbega ku ruhande rw'umuntu mushasha gute Crown Besha bavuga ati Crown yafashe umwanya munini cyane atari muri game ngo yaragiye kuresha ngo yaragiye kurondera hagiye twarahejeje gusa basigaye ko umuntu abishira in public abishaka umugaragaro nawe urazi bifata kanya kuresha guhita nk'umuntu ubuzima bwose man sikintu coroshe reka witondera ugace uburyo ibamfuka mwiga nawe akakwiga and then mukavuga ati okay now it's time to make it known tumenyekanishe mu bantu man go no Crown kumitoma ntari sumwana muto nitumkuba sana ndayivuze barabivuga abantu mugendana abantu mwagendanye cyane bakuru oya gusa ufise ingoma jamba remereye Crown no nakunze nyene ndavuga ibiri muti urakarira abakobwa cyane amajambo yawe ngo urakarira abakobwa cyane nukuri oya gusa nakunze ndavuga vraiment ndavuga kandi ndavuga nyine amajambo mazima kugira ngo uwo nakunze nyine ndamukonvenke avuga ati yego ko umukobwa kukubwira yego sintu byoroshe sintu coroshe barahuye na benshi baba baje kumbura kandi amajambo y'abahungu ni yande nyene yego uba umukobwa ukamukonvenka ariko kitoroshe kabisa byarakorega Crown cyane gose ego yanyirohere cyane ko wabaye bro bukaze ko yanyiroheye gusa ni imitima yahuje kwemerera ni imitima yahuje kuko igituma mvuze ati byakoroheye gutega Crown mbega byagenze gute kuko umuntu twumva ko muri kumwe si umunonga ni harasanzwe abangaha mu Burundi aba mu gihugu nuvuga cyakureye iyo muri Canada ati mbega Crown byagenze gute uyu muntu yamuvishije gute mbega icyo cyumviro cyo kubakana bakumbere bakabumwe bakazobana aravuga karamata yabimuvishije gute Crown yabigenjeje gute beni ubonye uyu munsi abantu bagize ubugeni bashimye kugena imbere y'amategeko imbere ya dirigent pasteur bakavuga ati reka tuvyereke Imana n'abantu burya byahereye kera je twatuzanye kuva kera tuzanye apana ngo byo kuri amaso mu yandi tuzanye and then mu nyuma nyene turabagenzi basanzwe burya Musambere muhura byari bimeze gute Crown umusambere twabagenzi tubasanzwe basanzwe kuvuga ikintu cyose gifise umunsi wacu n'umwanya mwiza kukivuga kandi burya umutima niwo uvuga burya haragera ikintu ngo umutima kakubwira uti ewana umutima kakubuza amahoro ati uyu muntu ndamukunda uravyumva ko twari tuzanye bisanzwe rero hama haragera umunsi ndabona ati bivanye n'indoto je z'umukobwa nifuza bivanye n'indoto z'umuntu nifuza ko yombera mama w'abana yo kwitwa Mrs Crown ndavuga nti uyu mwana
arakuje byangombwa nifuza ego umwana tuje icambere indero icyo kuri ndundi indero nicyo cambere gikonta indero n'ubwenge icyo cambere gikonta ndabonye nabikwije mvuga nti reka nterere ijambo nariko cyo numvirize utukubitaho ngo pa nawe acagira ngo ego ko sanzwe mfite ingeso nziza ndi umwana mwiza ndagire kumenya niyo defo yawe cyangwa niyo karite ya niyo defo ya iyahe iyo kuba uvugana n'umukobwa umubwiye gusa ko umukunda agaca yemera nyine atarize kuko niyo defo ya niyo ngeni kalite niyo nita kalite ego wabaye bro ako nawe burya umuntu ayinza kwemerera aba yabonye ubugwaneza bwawe aba yabonye bibiri bitatu byiza kuri wewe kwemerera umuntu si ikintu coroshe kuko kenshi uremera ugasanga witaye mu muriro mbega nka Crown wowe wari wifuje kuzogira abana bangahe utaragira umugore je ndifuza kugira abana batatu babaye benshi bakaba bane ngo batatu nibo nifuza cyo kureza abane ga Crown cyangwa cyangwa gusigura beni gusa ariko niyo umuntu aba afise nyene muri we nyene kuvuga ati nshaka ibi nimba bakwiye nyene nimba bakwiye kweri cyane cyane urumva yuko Crown n'ibya planning familiar kumbere wowe uzobikurikiza cyane gose cyane nka babandi ibihe by'imvura ni ku rugero kandi neza kumwe amategeko y'ikiganga bivuga gukurikiza neza apana ntayekana kumbure na cyane cyane Crown n'ivyo tuba dukeneye kugira ngo n'abana nukumbure bubahane cyane gose bahane bagire nuvuga yande aho nziza kumbure Crown bakeneye n'amagara meza n'amagara meza mbega Crown ko utwumva yuko kubonye yagiye Crown gute rero kusigaye ngaho wewe nyene bizogenda gute muzogubana kunyene azoguma bahari aho gubino bizogenda gute sibanga bon abantu yubatse batari a distance umwe araza cyangwa undi akagenda ashobora kuza ino kumara iminsi nshobora kujya hariya nkamara iminsi hama rero nguti bigenda gute ubuzima burakomeza kuko ndi nyene kandi ndavyuka ngaca mu mirimo ya minsi yose ngakora umuziki nkavugisha madamu ko nyene hama hageze nawe akazi no kandaba nanjye bishobotse nkagenda ari nkamuraba nuko nyene bizogenda wagize demande ya mariage twarabonye n'umuririmbyi Alvin Smith yarari hagiye mugenzi wawe kumbere mabona minsi yose yari mu bantu bariko gufata amafoto ati mbega kuba waragize icyo cyumviro cyo kumubwira uvuga surprise nkijya wabonye yavyakiye gutega Crown yaravyita byakenze cyane gose wari umunsi n'amarira y'umunezero agakoroka rero murazi kujya bari surprise ntavyo yarazi nawe nyene ntavyo yarazi twatembereye turacano ngaha ntiyarazi what's gonna happen yova bishika bon wazi ni ari surprise ushovuga uti Crown ntiyatumiye abagenzi ba hafi kiniki ako ni ntuye ndavuze ati uyu munsi ndabonye occasion yo kumusurprendre uyu munsi ndagikore rero nabonye abantu bari hafi bajye babonye hajya ndabari hafi yanje cyane gusuka ati maze ndafise akantu nshaka gukora umutsi nshaka gukora kweri rero mumfashe yego cyari kiva na bagi yanje mu mfuko hariya nanyegeje yego ikiyago ndika mufuraga twandi nyegeza umwana yashidutse ivi riri mu butaka mvuga ndi nyuma yiwe yari surprise komeye cyane umutima urakanguka byishimo emotions avyumva hama aravuga ego nini cyane arambya ego nini hama ntego urutoki ndagatura kakaboro ndagakubitako nibigeze wiyumvira ko ushobora kwanga nivyo baho nivyo kabisa rero dushobora kubwira ko ushobora kwanga Crown kuko nzi ankunda cyane kuko nzi ndamwetse ko ndamukunda yego urukundo nimba urukundo ndamukunda mba aruko akagumva kabisa yego bumeze aragumva kabisa ariko akagumva kweri niyo mpamvu atari kuvuga ngo no kijama kiko romantique kweri nivyo wigiye bro vraiment bon nuko umuntu yabaye nyene ko nyene ibintu birimo sinzi umuntu ariko muragerageje kumva yuko maze kumva yuko umukobwa aba hariya n'umuhuru umurundi akaba bino acha yumva yuko umenga umukobwa ni wagusumbye uburyo cyangwa ko umenga umukobwa niwe yoba yaragutwaye Crown ivyo navyo shobora kuvyumvira ko kumbera abantu bavyumvira gutyo Crown harano bavyumvira Crown ni mu Mario benshi bavyumvira akico ico nababwira coco of course bari mu bihugu biteye imbere yego
dushite sagashora muri dushite tuvugije ukuri nyine ugera bundusha ego but I'm not Mario ntabondi uravyumva nate kunyegeza ibyo nyine abundusha kuko ari mu gihugu giteye imbere kandi akora amafaranga y'agaciro murazi uravunjura yazi ngena ararenze mazi rese agashishora muri nivyo aranusha uburyo ariko n'urukundo ruduhuje ntabwo ari ibintu bifatiye urukundo ruri ni unconditional love n'urukundo ataco rufatiye ko duduhuje nta kintu naravye naco yaravye na kimwe kuko ni benshi eske hari ntabangwa murondera bafise amadolari arenze ko atabemeye bafise ibintu birenze ibiduga birenze ibiki n'ibiki batavuga ati ujya mu sorage Burundi niwe nkunzi ni benshi kumure bamura bakajisho bakamubwira kumure bakarikoca ariko akabankira ariko yashyize kuri crown umuntu yize byo kuresha umuntu yize byo kuvuga umuntu yize byo kukocora umuntu yize byo bro ngo wavuze rimwe ngo acaremera namateka si umuntu wari wese apfa kubyemera ngo umuntu uvuga uw'agaciro nkujya bro beni naho yemeye burya hari nawe nyene yaramaze imisa ngenzura uyo mwaka imyaka ibica mwaka n'inus twabaye abajama yaragibisa kurahora hagaranda kwende yemera nuko yangize kenshi ariko avuga ati uyu muhungu arakwiye nawe nyene yarakwifuza gusa nuko nyene yararinde gusa kuri ntavyo namenya vraiment ntavyo namenya kandi umukobwa w'ubwenge aba yakwizana yakubonye kuri neza kibazo nivada kubazaga crown yes murakundanya nivyo murakundanya bishitse wowe ukabura amafaranga kumburi yo kuza gutanga iwawe kugira ngo umwegukira akwegukira wuwi wawe akakubwira ati crown wewe urakwata amafaranga ufise tora basi gende yatange muhira uwakwemera kwakira amahera ukaja mu gakora ivyo bintu oya Beni ntavyo no kwemera nawe inkwano ndakora ni mu gihe udakora udafise amahera wowe bakaba afise amahera kugusumbya akakubwira ati crown urabona udafise amahera ataho mfise nkura na 10 bisaga gusumbya amafaranga oya namubwira ati viyehoze reka tuba nuko nyene hama nitwabana nzokora hari benshi bikora gutyo bakabana uko nyene hama umuhungu akozoza yamaze gukora agasura amafaranga kwa mama w'umukobwa warashima akabikora afite abana 2 na 3 aho navyo no kwemera no nanka crown araciye ubwenge cyane kumbere na karona nashizeho kugira ndako kwishira ibiraho ariko kumbere wabyishuye neza crown kumbere crown ndumva yuko ubanye neza n'uwi wawe nigikubwira babandi kumbere nabo nyene babifuza ko zobakoze uko bazobana neza nabi wabo ico nababwira nti umukobwa cyangwa umugore n'umuntu nishugwe ukwiye gufata neza kuko umukobwa cyo nabonye mufashe neza kuri umwana mwiza akumukinishije ayakuye umwana mu bigusumba rimwe nonoha abantu bataraja muri byo turimwo vy'urukundo kwitonda cyane no kwitonda ko n'abarundi barayamaze ngo uhuje tungahosha umugore itonde utore uwabonye ko ukunda kandi agukwiriye yego nubwo rimwe na rimwe isi hindura satana kinjira mu muntu agahindura ariko bizoshike uvute nari natoye yahinduwe n'isi ntufe guhubuka kwihuta ngo uratoye ko burya umuntu mubana ubuzima bwose umuntu mufonga umuryango ni umuntu adasanzwe rero ni ibihe byose ni kwitonda yes nuvuga ko ni ku bantu baba bakeneye kubaka babonye cyangwa abantu baba bakeneye kwinjira muri love mbega ku bantu bo bakunda crown kuvyerekeye umuziki nigikubahanuraga crown cyangwa nigikubabwira kucekeye music nyene icyo nababwira abantu bakunda crown bakunda umuziki wa crown umusore wanyu ndi hano kandi murazi ko nshoboye komeza mu supporting sana eka musapote paje ujenyene mwe musapoting umuziki ndundi bikwiye kabisa dufite indirimbo shasha komeza muraba kuri YouTube biyatugira akamaro yitwa Ngora iri kuri channel ya Crown Rema eka si kuri YouTube gusa uje kuri Instagram ufyonde kuri following hose amapage Twitter hose kabisa hose ni Crown Rema simpindura kuvyerekeye korana n'abandi baririmbyi ntakirimo collab kirahari ahubwo bongaha binashobotse abo hakurya gato bishobotse naho bigoye tuvyizere kuri crown cyane gose nzogereza kuri kandi ndazizokunda bizokunda crown ugende ko nyena kapera kadogo tanga kanya we ashaka kana mama ashaka kana
ukuntu ushaka kwitwa mami bebe nanje bakanyita dadi mama sisi wanje akitwa tanti nkaronka yambi iyo ntashe kuki uri pise yelelele bega nubona ko bwishema ndagukenera baby ngora ndagukenera baby ngo oh yeah. ni mungore bakuzi ba Bujahit TV niwe dukundanye muvyibuke Crown ndagushimira cyane Crown. Murakoze cyane Beni, murakoze Bujahit ya mukora ibikora inka murasupporting umuziki ndundi ndizera ko n'ijambo ntanze rigiye gusha kure rigiye kurabwa n'ibihumbi by'abantu. Much respect to you. Yeah. Yes kabisa tuzosubira rero inshallah imana ikunze barakumwe na Beni kuri micro behind the camera Juma professional kubikora neza yari Bujahit TV the #1 channel for this industry. Yes novuga ni Crown nakubwira yuko wogenda kuraba indirimbo yiwe kuri YouTube channel yitwa Crown Rema. Instagram yiwe yitwa Crown Rema. Facebook yitwa The same Crown Rema. Twitter yitwa Crown Rema, yeah. Visa hose Instagram novuga following Twitter following page Facebook liking na following novuga YouTube channel yiwe ugere subscribe gere comment na share kugira ngo ikorwa ciwe kibanze gushika ahantu kure. Yes ntibagire subscribe crowd ugere bye. Bye bye.